urumva so navuga ati rero kenshi mugabo gatusanga kenshi usanga biva kubwa imyiteguro canke maybe hariho ubuto runaka bwa baba baneglige peut-être sinzi ugasanga n'umuntu kugira ave muhira afate programme yo kuvuga ati ndagiye ahantu nuko haba hariho grandeur runaka ico kintu kuko uno munsi turi mu bihe affiche yonyene idahamagara umuntu affiche kera niho bagira ama affiche bakamanika mu gisagara cyose twarabonye n'abakandida twebwe bamanitse igisagara cyose ama affiche mugabo baronka abantu babiri babatora mugabo mukomboza atanamwe yigeze yafisha mugabo yashize inguvu cyane muri grand sinzi kumwa muri communication ya mukombozi ngene yari imeze tukabona yaronsa abanywanyi baramutora kandi yabaye wa kabiri nk'ibujumbura niyo kuri Cancer DFDT munyihangane gato nibyo bihe turimwo rero navuga ati kibazo cyanje niki na yahe ma brand manini genre turabona nk'ibintu nkaza ibintu birimwo nka Braludi surtout urabona ko biraba binini ari ukuntu byagiriye communication nziza namwebwe mukaruhurirwa mugakolabora n'ama media atari uno munsi gusa ku buryo communication yoba ari continuelle ku buryo ikintu kibici wacu ivyo yumva bari byunguka sivyo ko nta bintu ngo urumva ngo ni Black FM ngo dufashanye oya twaje no munsi muraduha ivyunguka mugabo nikindi gihe kugira tubandanye byo navyumva kugira ntimuvunike dukeneye kumenya yuko hariho ibintu kiriyandira apana gusa festival festival comme ça naho tavyunka byo babirimwo mugabo kibici wacu tukeneye kumenya ikintu cyo tuma hari abantu iyo bumvise ati abantu runaka babirimwo nacho tukatubijamwe sivyo bikaba byene binini ndakeneye kumenya ico kintu cyo tuma iyi festival iba gwacu iba nini ibigihugu comme ça bibitere n'intege abandi ko kuri ETS so kimwe no mukinama ETS n'ahandi hantu murakoze ikibazo kirimo kajagari mugabo ndibaza muri abahinga inyishirimo muri Black FM dingi ntiyaronde yabaririmbye aho mera ntiyabaronde na naka byubwa mbere murazi ko ndi muri Academy CD Burundi ndi mu ndongozi zayo twe dufise hanyirwa ngo abarinje barundi mubahe ama miliyaridi baje kuririmba uwo ni jewe ngaha mubona ngaha ayo mvuga nti umuririmbyi aje muri show aje muri festival aje muri karaoke aje muri gitaramo cyose aje kora sport cyangwa kugira iki muha amafaranga naho yorarapfuye abana bazosigara bararika uwo ni jewe murakoze cyane ubwa mbere na mbere mbanje kubashimira kubona mwashoboye gushika hano ku mazina nitwa Igira neza Kaze Armela nkabandi umuyobozi wa Radio Black FM kuri no musi rero tukaba twakoraniye ngaha mu ntumbero yo kwitegurira Black FM Festival deuxième édition nkuko mubizi kugira tubaho umuco uko itegurwa ry'iyo festival riko riragenda mu mwaka wa 2022 Radio Black FM yateguye festival yabereye ku kibuga muri zone ya Kinama iyo festival ikaba yitabiriwe n'abaririmbyi batandukanye abagira utugenegene n'abene gihugu bakaba barayitavye mbere ari na benshi tukaba twararyohewe n'umunezero waranze Black FM Festival première édition iyo edition ya mbere yari 6 novuga yuko yari 6 kuri twebwe nka Radio Black FM ariko uyu mwaka twagiriwe kwe kandi ryo gutegura iyindi festival akaba ari deuxième édition ni kuvuga Black FM Festival edition ya kabiri aho tutari mu baririmbyi gusa n'abanyempano ariko tukaba twahisemwo gushigikira imwe mu migambi y'iterambere y'igihugu nkaba mboneyeho akaryo ko kubereka abari mu gikorwa cyitegurwa rya Black FM Festival ibibamfu bwanje nkaba ndi kumwe n'umushinga naye Ding Rugamba akaba ari we muyobozi wa Black FM Festival edition ya kabiri iburyo bwanje naho nkaba ndi kumwe na Miss Dira nkamenyesha yuko kugeza uno munsi turi muri partenariat cyuko turakorana na Miss Dila muri Black FM Festival mbere akaba n'ibindi bikorwa bitandukanye tuzokorana muri kazoza na cyane cyane mu mugambi wiwe wo gushigikira abakenyezi no kubateza imbere reka mpijambo umuyobozi wa Black FM Festival kugira ashobore kubabwira byinshi kutegurwa giyo Black FM Festival hama cyo tugaruka turabe Miss Dira nawe kugira ashobore kutubwira ati mbega umugabi wiwe uzoba umeze gute miyo tegurwa ya Black FM Festival murakoze
tugira amahoro amenyesha amakuru bari abantu bashushe bariyeveye ngo murasinziriye bo ku mazina nko yavuze nitwa Rugamba Aster Anderson nkaba narihaye kandi kazina ka Dingi Rugamba mugabo Dingi ni nawe Rugamba nyene ni mukindi kirimo donc bariko barabivuga iradio Black FM yateguye festival Black Film Festival ije kunshirigira kabiri ni festival ifise kisiguye ifise ahe ihuriye n'abantu bose bakunda kwidagadura abantu baryoherwa alors rero banyako bamenyesha makuru muri hano aba partenaire bacu nabaje gutembera ko aho mbona bamenga baje gutembera ndabaramukije ndabahanikaze nenge ndabasamuto bare kubera ko twacerewe gatonya kubera mugaje muze kugishira kuri image twacerewe gatonya kubera ama déplacement alors numunezero ntangere kuba inyuma y'imyaka hafi 2 n'amezi ama edition abaheruka ntiyabaye mu ikabiyongeye kuba Black Film Festival mu busanzwe ni iki mijambo rimwe Black Film Festival sigiteramo gusa kuko harabona batwandikira igiteramo kizobera hehe Black Film Festival ni sabukuru rihurikiyemo ibikorwa bitandukanye ivyo navyo ahakuru usanga bihuza abantu abanyempano n'abafana babo kubera yuko iradio Black FM mu ihangiro ryayo yihaye guteza imbere imico n'akaranga abanyempano abo twokwita mu gifaransa les DCC industrie culturelle créative abo nabo n'abantu bazimvye umufana wa Ruriro kugira mubone bisaba amafaranga ibihumbi comment je fais quoi Intiri motofike umufana wa Ruriro kugira mubone bimusaba amafaranga menshi umufana wa Mukombozi kugira mubone musaba amafaranga menshi kuja mu giteramo ca Kidumu kuja mu giteramo ca Linoji cha Bface usanga umufana bimusaba amafaranga menshi kuko nabantu bazimvye byo murabizi alors rero Black FM yiyaranja basi rimwe mu mwaka igafata wa muririmbyi kamuhuza n'abafana biwe swati kuri gusa cyanye ku mafaranga mugane warahango atera umworo gutwenga amafaranga make ashoboka ni muri ntumbero rero Black FM itegura isabukuru rya Black Film Festival kugira ngo ihuze abanyempano n'abafana babo abanyempano nabo murabizi bari mu mice myinshi abaririmbyi abatamvyi abanyavyese abakora amakomedi n'abandi batandukanye alors uyu mwaka rero intumbero nyamukuru ya Black Film Festival no mwaka no guteza imbere umuco w'abarundi gushigikira impano nshasha n'izakera kubera iki izakera zishasha ni kubera hariho ama generation muca mubibona mwe muri amesha makuru murabizi kuturusha ngo generation ya kera ngo nashasha mugabo bose bari muri industry imwe haroka no guteza ubumwe bo gushira imbere guteza imbere ubumwe n'iterambere mu gwaruka biciye mu mpano uyu mwaka rero muri festival ya Black Film Festival harimo ibikorwa byinshi tuzokora nkuko mubona Miss Dira hariya afise mu minwe aza kwisigura neza igisata c'umugambi w'umukenyezi usaba umutahe muto ariko akaba ari umugambi mwiza uri realizable muri mwaka rero Black FM ibicishije muri Black Film Festival izoha agashimwe imigambi 3 myiza ya mbere y'abakenyezi isaba imitahe mike kandi imigambi myiza isobanutse cyo ni cyambere agashimwe kazotangirwa kuri terre ya ETS Kamenge le 26 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka harimo kandi na grand concert
izoba uwo munsi nyene wa 26 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Iyo concert izobera kuri ETS Kamenge kugira ngo abatari bakimbara hazi, abatazi nabo amasport ariko arazunguruka n'imbuga bamenyesha ko badufasha nabo gushimira, abatazi bazohamenya biboroheye. Harimo kandi icyo twita street rap. Hano nabonye Kivodo n'umuraperi n'umuraperi, hariho n'abandi ngaha nzi b'abaririmbyi. Abaraperi rero mu Burundi suko bibagiranywe, suko badahabwa agaciro, baragafise mugabo hariho abandi baraperi umenga bari bagiranye. Sinzi ko mukunze kubikurikira, usanga abarinzi bakomakomeye ku isi abenshi bari abana bo mwibarabara, babitabona za mayibobo, kubera ko ibarabara umuhanda mugani w'abarahuma katsinga umuhanda ubitse impano nyinshi ziri mu muhanda, ziri mwibarabara. Alors nifuko tuzisanga aho ziri kugira ngo tugire tuzidekuvure. Ni muri urwo rwego rero nabo tutabibagiye. Rero street rap izoba kwigenekezo rya 2024 kwezi kw'indwi nyene, izobera mu bibanza bitatu: kwisoko mu Kinama, kwisoko mu Kamenge no kuri Kotebu mu gisagara ca Bujumbura. Ukuntu bitunganijwe sukundi, hariho abarapere bagiye baba mbere muri Black Friday Hip Hop ica kuri radio Black FM 24.9 ku munsi wa gatanu. Bimaze umwaka biba, buri ndwi harabamwe uwa mbere, buri ndwi hakabamwe uwa mbere. Hanyuma nyuma y'umwaka hariho batatu ba mbere rero, gira muca mu vyumva uko vyagira kurikirana. Abo batatu ba mbere nibo tuzokwifashisha, tuzokorana plutôt muri street rap kugira ngo bamotive, inspire n'abandi bataronka aho bavugira, bataronka aho barapira. Parce que rap message muca muyibona. Uwo munsi rero kandi ushabaho n'igikorwa cya Zero Déchet, donke kiri muri rwa rukurikirane rwa Zero Déchet, gusukura igisagara. Tukibamwo, niho dukorera, niho tuba, sivyo niho duteramira, niho turyohererwa. Ifoko rero tuhategura tugira isuku y'igisagara mu buryo buke. Murantunga mu buryo buke, bose bashobora gushobora n'ubwahe no gushika ku kibanza swati aho uba canke imbere y'inzu yawe bakora isuku. Twebwe twimbere yuko tuzogira tuzomobiliza abantu, kandi tumaze kuronka benshi biyandikisha koza kudufasha kuri gusa kugira ngo dusukure ibibanza bitatu. Hazaho kandi na street dance. Sinzi kubibuka kera hano Bujumbura hageze kwa himigwa imyinshi y'abadanseri nyinshi kabisa, kuburyo ho nywe hawa kuri club y'abadanseri. Sinovuga yuko vyahagaze, mugabo umenga barafise intege. Sinzi ico bivako, nta barageze kwidentify ingorane hari kuri bo, usanga bose n'ikisyo ntibaronka aho biyerekanira. Alors rero uwo munsi wa 24 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 hariho na programme y'abatamvyi bo mwibarabara. Street rap ni ikintu ciza kubera impano so kuririmba gusa, murabizi abatamvyi barasaba bararonka amafaranga, barabaho batunga imiryango kubera ko batamvye. Donc nabo n'umwuga rero wo gushigikira. Ivyo ni ibintu bitatu zokorera mu no mwaka. Hariho street rap, street dance, Zero Déchet le 24. Hanyuma le 26 azoba ari giteramo cagakura kubera iki? Hazoba hariho abaririmbyi maze sibona amafisha asohoka kamwe tubiri. Amafisha rero agera asohoka buke buke, siyo yerekana ko abaririmbyi ari bajya nyene, no, aho n'abandi vuba muza kubona. Mwakugeza no mwanya abemeye guterera nage benda nabashimire mwese ahari kureka yiwe kararaba mu mutima ashimire bano baririmbyi. Hariho Natasha we yaciye yemera ati jewe nitikindege nca mpindura cikiro kirakomeye, nta woreka kugishigikira. Hariho Mukombozi, hariho Vishulove,
hariho Melanin Boy, hariho Kiriku na Double J, hariho Mr Champagne, hariho Lino G na Monia Fleur na B-Face mukanya afishura sohoka n'abandi bihumbi. Alors tubashimira kubera kuko bantu baririmbye nta mahera twabahaye, ntagiye umuntu azova afata mu kanigo ngo bahawe amamiliyoni, nta mahera twabahaye. Nabashoboye gutahura ico iradio imaze vy'ukuri muri carrière yiwabo. Hariho n'abandi babishimye mugabo bagasanga baramaze gufata amakontra handi hantu, nabo turabashimiye cyane. Reka rero mperaheze ndababwira muri 2020 niho haba festival ya mbere. Irisisi yakivuze kidogo muga ntiyakibandanije. Twashoboye kwakira abantu 12,000 kuri terrain. Ni concert yabereye kuri terrain ya football mu Kinama. Ejo ndiko ndakora kino cegeranyo hari waciye ambaza ati abantu 10 babiharuye gute? Namwe mu kibaza biroroshe. Abantu bazi ibintu by'ukubaka ibintu by'amazu imetero kare abantu bahagaze muraza abantu bajemo kuba bangana nabeshye. Mushake muje kuhingangurukana bumenyi mu bipereze musha mubibona emetre kare abantu bahagaze ige space bakayisiga tere ya Kinama yari yuzuye no kumunwa sinzi kifise umunwa mugabo yari yuzuye uravye kuntiro ingana urumva ushobona abantu bari bahari avec des estimations bo je nabo ntitwegizagere cyane mugabo ivyo biharu uko bivuga nimba abahinga babishizeho batihenze twega abantu 12 twarabakiriye kuri internet naho hari abantu baringa 2000 uko bikurikirana ikibiriraho tukabiharuye gute imbuga zadufashije nkuko mwajenga aya nasavye ama statistique tatera yasanga barenga 2 million tandarondesa par défaut ngomiza kuri 2 million ntaco nyamuzi kwazira ngo abantu wabaharuye gute ngo ndikunda parashite sivyo nuko byagenze. Donc rero uyu mwaka twiteze ibitangaza kubera iki turiteguye abarinzi ba Ristede equipe iri ready Black FM yikokoyo kwishoboye kose twebwe tutekubaha ibintu biryoshe ibintu bimeze neza uzovuga muti bidifera n'ivyabaye muri ya myaka. Ngira ko ndanashimira umubosi wa Black FM kuko siyishira hamwe niyo umuntu akora ku giti wiwe no umuntu isacrifice akitanga mugabo nawe uravye ni kwira yuko nawe n'umunyempano urumva ko abari karitangira ibintu akunda cyane. Intumbero nyamukuru y'uyu mwaka rero nce mperaheza no guteza imbere umuco w'abarundi n'abanyafrika muri rusange. Kubera iki uyu munsi abantu batamba amapiano abartiste bacu bakifuza kuri amapiano kuki batogira umudehundi ntawo hari mugabo kameme bakagira nk'umuduri w'u Burundi par exemple ugashika no muri Afrika hose no kwisi yose harimo gushigikira abaririmbyi twe tushigikira kubera iki muri bano baririmbyi bemeye kudusupportinga twaremeye kubahana twebwe support y'umwaka wose atakintu batanze. Murazi no munsi biragoye amaradiyo arakenera kubaho arakenera iki n'iki hari ibintu iriya de réalité tuzivuze baca bashavura mugabo fo kubimenya amaradiyo natunzwe n'ijambo namwe mu yera arakoresha uburyo. Rero uyu mwaka abemeye kudusupportinga natwe zuba support y'umwaka wose. Harimo kandi guteza imbere ugwego general ruhuyemwo n'abantu bafise bahuriye n'umuziki. Kubera iki aba journaliste n'abanyempano bakwiye guhegwa ko mugabo usanga rimwe mwazi double gupromoting abandi banyempano aho uri yo kwipromoting sinzi ko ndiko ndabesha mwebwe na mwebwe abemera kudufasha ubuzo bakene support yero yose azobahawe karibu kuri Black FM. Hariho gukomeza ubucuti ubumwe mu baririmbyi. Abaririmbyi bahuriye ahantu akenshi baraganira bakayaga bagahana ivyiyumviro bakeshanja kumbure hashusho kutazi mugeza akakubwira je nigeze kubaza nti kubera iki amwe usanga ari beaucoup suivi ayandi umenga nibisanzwe
waja ku muntu ariko ari beaucoup suivi wamubaza bw'abana ngo biragoyesha ntakubwire mikandabesha ntakubwire ngo biragoyesha twebwe twiyemeje yuko habaho ubucuti bukomeye kandi buri seri apana mwe byo kubeshanya mu bantu bose abanyempano bari ngaha mu Burundi n'abari hanze rero nagira nisabire nagira nsabe abamenyesha bakuru muri hano ndabahereko mudufashe kumenyekanisha ino evenema si nyungu ya Black FM ngira murabizi mwese mu kibano ushobora gusanga wewe ahantu ba utashe usimba nk'umukokwe sinzi ko muvu umukokwe kigori cyangwa umukorogero nkuwa 5 metre kaba wohusha gakorokera umutuga cumena muguba n'abantu bakize baca bubaka akantu mucako haca kimiduga yiwabo nawo gatambukira ko directing facilima urumva donc Black FM niye hamagara umu artiste akakura andi ma connection canyi gahamagara umenyesha makuru canyi mu comedy akakura andi ma connection ndisi ni atirimbira azovuga ati haramenyesha makuru nge bagiye bampamagara nimba Black FM igizemo uruhara namwe uko bigenda kose muzoshikirwa donc mbere kwamenyesha makuru mudufashe kumenyekanisha ino evenema nta mahera dufise mugo tafite ishaka ryo gukorera hamwe cimpamagara abantu bakora ivy'iwabo abikuru twabo hari amawengeri ngaho makino gisagara ca Bujumba mu Burundi akene kumenyekanisha ibintu vyabo ubu ni wo mwanya wanyu mwiza tuzokwakira abantu barenga 200 kuri ETS Kamenge gira muca mumva impamvu parce que n'evenema irimwe abartiste benshi kandi beza bakomeye nujya muturabona kuri affiche maka kukanyuma tuzoguma tumusongako tumusaba tumwinginga tumusaba aje kwireka abafana bamukunda kuko umuntu yatumye ronka urubuga ruriko aba subscribers 400-300 uwo muntu fuko nabasa umunsi umwe rimwe mu mwaka umuha chance ko kubona tuzoguma tubasaba tuzoguma tubasega bose bazi twasabye rero abantu ma ONG ma entreprise yigenga no muri leta n'abantu kubiti byabo turabasavye muze dukorane turavyugura icese ko dutanguye kwakira ama sponsor dufise ama offre meza donc hariho ama offre usanga umenga arazimvye muga ama offre yacu no mwaka nukuri nta numwe atazoyashobora donc na ama offre guciro gito service nyinshi cyese jambo wari impaye nonge ndabakengurukira abashuye kwitaba kuza kudusupportinga muri abantu bagaciro muri abantu b'abanyavyubahiro mwese Imana yabahezagije ubwenge bwo kumenya gufyonda ivyo mufyonda amakuru agashika kwisi yose ngira ngo no mwijuru Imana ibahezagiye yabivuze ariko aza kugaruka kugira ashoboye kubishura utubazo tumwe ndazi ko mufite ibibazo byinshi reka rero candaba uburyo bwanje hari Miss Ila kugira nawe ashobore gusigura mbega umugambi we w'abakenyezi nawo uzo kwinjira muri festival muri Black FM Festival gute mbega hazokogwa iki. Merci beaucoup Madame Armella kuba umpaye ijambo. Rero nkuko Madame Armella yari yabivuze muri cadre ya Black FM Festival second edition un concours est organisé pour encourager l'entrepreneuriat des femmes, l'entrepreneuriat féminin. Le concours il vise à soutenir les femmes bafise un projet il nécessite un financement de petit capital mugabo avec un démarrage d'un appui technique. Donc il c'est objectif yo récompensa no identifier ama projet atatu y'abakenyezi. Tout d'abord l'autonomisation des femmes ni ikintu kiri important cyane surtout mu kino gihugu cacu l'autonomisation des femmes irakenewe gose kuko ushobora gusanga hariho umukenyezi afise impano afise projet akeneye kuyikorerako mugabo ugasanga nta moyen afise ugasanga nta afise yitura. Rero iyi Black FM Festival second edition uvuga ko ari nka opportunité abo bakenyezi bazoba baronse kugira ngo berekane bashire hejuru
iyo projet yabo bafise tukaba tuzokwakira mu masecteur yose ikaba zo ari mu masecteur ya agriculture, élevage, artisanat, mode cosmétique, service digital, éducation, culture, environnement et recyclage. Abakenyezi bo ngaha mu gihugu cacu turazi twese ko babishoboye ivyo vyose. Turazi yuko bashoboye agriculture, bashoboye élevage, bashoboye kudandaza, bashoboye na couture, barabishoboye ivyo vyose. Rero en raison yi Black FM Festival hazozamwo abo bakenyezi bazokwerekana impano zabo, hama jury izo bihari izocaguramwo batatu amaprojet atatu ya mbere meza. Ikaba ari nayo yari projet yanje mu gihe natorwa nka Miss, ikaba yari na opportunity nziza cyane kugira ngo iyo projet ishobore kuja mu ngiro. Ni ikintu gikomeye cyane guteza imbere umukenyezi, twese turabizi ko ari ikintu gikomeye cyane kandi ari ikintu ciza. Rero ntitwibaze yuko iyi kategori yagiye nko muri Black FM Festival ari ikintu gisanzwe, ni ikintu gikomeye cyane, turagishima kandi turashima kuba Madame Armela na equipe yao na Monsieur Ding barashoboye kuvuga yuko bagira bacentekremo muri Black FM Festival second edition. Rero muri participation candidature iza kuba lancée uno musi nyene après iyi conférence de presse, hama hazoce haba tuzomenya ingene abakenyezi bazokwiyandikisha. Hari naho tuzobasanga sur place kuko Black FM irafise equipe ija kuri terrain imisi yose kuja kuraba abo bakenyezi. Hari nabo usanga bari mibarabara mu ugasanga bafise un projet, barafise ivyo ko baradandaza, ico babura n'umutahe gusa, ico babuze naho kubikorera n'abantu babafasha, ni opportunity babuze. Rero muri uwo mwanya iyi Black FM Festival second edition ni opportunity nziza cyane baronse kugira ngo bashobore kwerekana iyo mpano yabo, iyo projet yabo bafise, projet iri très important yubaka, bayishire hejuru bayikore kuko muri uwo mwanya nitwa turiko turaraba iyo zombi projet zitatu zizoba zatsinze, ni projet tuzobona yuko zifise akamaro ku gihugu, ni projet tuzobona yuko zifise akamaro kuri abo bakenyezi. Si projet zose usanga zifise akamaro, mugabo ani projet azino kuyidefenda aho namarame turashima. Rero hariho na makomize y'amaprix twabwiye twege nka Black FM, hari nka Black FM radio, tuzogira ico tuterereye, tuzogira ico tubafashije muri ayo maprojet yabo. Si ico conyene, nkongera nkavuga yuko nshimiye le grand boss kuba nawe nyene yaravuze yuko la Black FM Festival ushobora kuja muri kategori yabo ba femme ikabafasha, ko mva hariho deja na equipe ija kuri terrain ikagenda ikaraba abo bakenyezi n'aya maprojet yabo ahari. Rero objectif nayibabwiye ni l'autonomisation des femmes, kubafasha kuhiotonomiza que ça soit financièrement canke muri société, kuko biragoye cyane yuko umukenyezi yenteka muri société iri mu gihe aba adafise ico ari karakora gifise impact. Rero iyi Black FM Festival second edition ni gupromotinga l'entrepreneuriat féminin local à l'impact socio-économique, no encourager l'autonomisation économique des femmes. Rero twese dushire hamwe, abariko barabikurikirana, abariko bararabira muri izo écran zabo, mumenye yuko c'est pas seulement que harimwo ivy'impano, c'est pas seulement que ari festival, sina festival kuko murumva yuko iraterera irafasha impano kuzishira hejuru. Mumenye yuko harimwo n'iyindi kategori, si kategori y'umuziki gusa, si kategori yo gutamba oyaha, harimwo n'indi kategori yo gupromotinga l'autonomisation des femmes na entrepreneuriat féminin kuri impact igi socio-économique. Rero mwese mugisho muterereye, dufise awenje ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ashobora guterera, dufise abantu benshi, amasantre menshi ashobora guterera muri uwo mugambi. Rero iyi ni opportunité nabo nyene yabo yo kumenya yuko bari kukivi, nabo nyene yuko barakora mu gushigikira imigambi y'abakenyezi bari mwa kino gihugu. Rero
twese tumenye yuko umugambi w'abakenyezi twese turawufisemwo uruhara, si kubona yuko gusa umukenyezi abonye ateye imbere mukavuga ati reka tumureke. Hari igihe musanga akeneye n'indi support yanyu, hari igihe musanga akeneye n'ubundi buryo, ntaba yateye imbere gusa canke yatanguye projet yiwe gusa kubw'ubusa, abakeneye n'indi support. Hari nabo musanga bafise ayo maprojet mugabo kubera ko un manque de matériel, un manque de financement, ugasanga arabuze iyo projet iyayijana. Rero twese tumenye yuko iyo projet iraturaba, ntiraba gusa Black FM Festival Second Edition, oya iraturaba twese. Black FM Festival Second Edition ni kuzokwerekana ayo maprojet yuko ahari, yuko nabo bakenyezi bahari, kandi yuko dufise nico dutegerezwa kubafasha. Rero twese tumenye yuko abakenyezi barakeneye un appui, barakeneye un soutien, iva kuri twese. C'est pas seulement Black FM Festival, oya twese tugiremo implication dans l'autonomisation des femmes, kuko ni projet il est important cyane, ni ikintu gikomeye cyane ko autonomiza umufam, kumufasha kwiautonomiza, kumufasha mu projet w'abafise, byose birakenewe, ni ibintu byiza cyane. Rero twese tubafashe, dushire hamwe, twese tubafashe, tuje hamwe kugira ngo abakenyezi bacu bakino gihugu nabo bashobore gutera imbere. Yego ibikorwa bigendereza cyane. Ikibazo cya kabiri kiravuga giti mbega kubarondera aba artist, tumaze kumva aba artist na cyane kenshi bavuga ati aba artist muraza kuturondera ariko ukaturungikira aba commissionaire. Iyo muturungikira aba commissionaire baduha amafaranga bishaki, no gasanga rubosi mukuru hariya yaratanze amafaranga aboneka ku ba artist bivanye n'uburyo bakora n'ibikorwa bafise, kubera ko mu artist umaze kubona ibikorwa bafise ukora n'amafaranga kuri kuronka muri ico n'aba commissionaire mwarungitse kumbure bashobora kuvugana n'abo artist cyane boss yaravuganye n'aba artist, kubera ko turamaze kubona byonekeza mu nyuma, ukaza wumva ngo hari umu artist ngo twaramuhamagaye waze ngo muri shongo ni yaje, kumva ugasanga boss yatanze amahera aboneka, ari ugasanga ro commissionaire yatanze miliyoni, yatanze amajana 5 cyangwa amajana 2. Ico kibazo kimeze gute? Ikibazo cya gatatu kivuga giti umwe mu batunganya ibiteramo yarafashe ingingo yo kutazoza arakorana n'abarundi muri rusange, ariko gufata ingingo kudakorana n'abarundi baba artist, ndavuga uwo bitatije kore asanzwe ategura ibiteramo muramba bari kubona iryo zina ndarizanye hano nikubwira kumbure duhane ivyumvire. Umwe mu bategura ibiteramo yaravuze ati je singosubira gutumira aba artist b'abarundi, ariko amasho zobandanya ndayakora, ariko aba artist b'abarundi barinda bikikinyo muri Black FM cyane muri no Black FM Festival. Kubera iki kuma mukora zino festival muzana aba artist b'abarundi? Ni mu gihe hari umuntu yavuze ati sindosubira gukorana n'aba artist b'abarundi, kumbure niho umuco baje abantu badukurikirana petete bashobora kuba bimvuye ati kubera iki atakorana n'aba artist b'abarundi bimeze uko kumbure dusigura abarundi muri rusange babone kumbure ivyo murimwo, impamvu mubirimwo, impamvu mukorana n'aba artist b'abarundi bakoze nashaka kubaza muri Mashariki TV. Nashaka kubaza mwatubwiye intumbero isa niyagutse cyane, nashaka mutubwire muze kutubwira muri make intumbero y'iki giteramo muri rusange. Ubona ko mwagiye muvuga ibintu byinshi bitandukanye biciye mu mizi, mutubwire muri make uko byoba biteguye, hagati aho mutubwire icyo giteramo uko giteguye, hasabwe iki kugira ngo umuntu azisange muri cyo. Tubazo twari murakoze. Je nitwa Kivudo Jean Patrick, nkaba varia muri RFM. Jewe hanini sinkunda kubaza, ariko ndakunda guterera. Muga muri kano kaye mu nkundire banze mbazi. Akabazo ka mbere, numvise neza yuko byagarutse kenshi, ariko rashaka kumenya abaraperi muzokoresha muri kino gikorwa. Bega muzofata abaciye muri Black FM barunse amahigwe hamwe n'abataciye muri Black FM bafise impano, muzohurira kuri tele, abantu babiri nyimba ari uko bimeze muzobahuza gute? Hoba hari agahembo gategekanije ko tuzi ko abaraperi kenshi bashikira iyo bagiye muri ivyo bikorwa, mu nyuma yavyo bikunda kwega induru n'amajambo menshi. Muhamara biyumviriye ko hanyuma akabazo kagira kabiri, reka ndagarukane muri festival, ni edition igira kabiri.
ni kuri ETS nkuko mwabivuze twakurikiranye ibintu by'ibiciro ntavyo mwatubwiye tuzosubira twinjire ku buntu canke muzoturisha amafaranga nimba tuzoriha nangahe nimba tuzokwinjira ku buntu tumenye inkuru dutanga ku bakunzi b'umuziki hanyuma reka nze yajya kuri Miss mwatubwiye ko projet yiwanyu ifadikanije na Black FM kugira kino giteramo kize gikunde kigende neza mugabo mwongere mutange na accent nziza ku badandaza bato cyane cyane abakenyezi bafise ivyo bakora mugihe tuzi yuko abakenyezi muri kino gihe bahanzwe na vyinshi iyo bari muri iyo business yabo ntoyi mwebwe muzobigenza gute mbe muzokora nk'abandi kwakira abazi kwandika canke muzokwakira umukenyezi afise impano yo kudandaza murakoze ibibazo ni bibiri kimwe ndacerekeza kuri Ding hariho ikintu yavuze cuko amasosiyete ashaka gukorana nabo bobegera bakavugana canke abashaka gutanga sponsor bega muri zo sponsor hariho monta mu exige mukavuga muti umuntu adatanze iyi sponsor ne ko asanzwe akora iyi projet asanzwe afise amantu ze yiwe ama produit yiwe kugira ngo dukorane mwexige sponsor ingana gute kugira ngo entreprise yose yabifise uburyo buke canke bwinshi kugira ngo muze mushobore gukorana nibaza kwico mu kiduha ko muco icakabindi ndacerekeza kuri Miss yavuze ko bimwe mu vyakora harimwo gufasha canke gusutena imigambi y'abadamu ariko sinatahuye neza canke maybe hariho n'abandi bashobora kuba batatahuye eske iyo migambi ni wamaze kudemara canke na mushasha ashobora kuvuga je iyi projet ndayifise mugabo narabuze sponsor canke narabuze umuntu asutena muzoshobora kumufasha ni usanzwe abikora akeneye ko musutena canke n'ufise projet atarayitangura nawe nyene muzomusutena ibibazo byanje byari byo murakoze Mika ndumu content creator yigenga ariho nkaba n'umukuza kivi muri PJ Classic FM ikibazo canje ni kimwe mwavuze ko mu ntumbero za Black FM Festival second edition harimwo guha agaciro imico n'akaranga by'u Burundi ariko mu baririmbyi bose mwamaze kutubwira nigeze twumvamwo imigwi ndangakaranga mbega yo bimeze gute tuzohavura twitege ko muzohavura harabo mushiramwe mu bakorera muri ico gisata bimeze gute Black Festival nkoresheje mikro yero yose ati Black Festival niyo guha agaciro akaranga by'uburundi mugabo nta migwi ndangakaranga tubonamo imigwi ndangakaranga siyo yonyine ituma akaranga k'uburundi gatera imbere mwanguha ni kimwe ni secteur bikaba clair ushaka kavuga jewe ndaza canke sinza mugabo iyo ugomba kumenya neza ama offer kuna panze uja muri biro ya marketing yabigenewe donc rero biro marketing ya Black FM iri mirohero ya kabiri avenue Sosadenire numero 25 uciye kuri Fidodido uca winjira nk'uja mu mirohero hahoze Eglise des Rochers canke ne haruguru gato ya Kepasa kibanza kidacane kizwe nk'ino minsi cyangwa ugahamagara ku matelefone akurikira 69 89 25 89 ico nemeye navuze ntarandire ko cyane nuko ibiciro biri hasi ciye mbandanya kuca Kivodo yaje ava muri FM yavuze ati watubwiye kujanye n'abaraperi ndashaka kumenya muzokorana n'abaciye mi radio canke n'abazomusanze kuri terrain buzogenda gute Egome Patrick hariho abahape batatu bari sélectionné kuva umwaka utangura donc bamaze umwaka uzobuheze turi muri selection yabo bagiye baca mu biganiro ikibiriraho muri Black Friday hip hop iba vendredi abo nabo duhamagara aba artiste bandi bakiyandikisha kumusaba bahigana ikibiriraho kuri radio abafana nibo batanga amanota ikimbeno kijanisha na liste y'abaririmbyi Fulgence ndanakusuye kidogo ngarutse kibazo cawe liste y'abaririmbyi yabaye collecte gute nimwabona mu nka bifese ku kanyuma ntimuze muvuge ngo hawe makamwana wa mama
nimwabonamo nka sinzi Natasha nta n'uburi ngahe Bujumbura ukuntu twabigenjeje twafashe amaradiyo yose mu kino gihugu kiretse RTNB yonyene niyo yatugoye kuronka mugabo nayo baguma baduhisanga tuvuga teka turindire ntacu twafashe amaradiyo yose tuyasaba tuti ari uteguye festival imeze ukuntu abari mu 10 guhamagara ni bande abazokenera kubona amashiva arahari irebera duhaye kitira duha Sanganiro Iragakura Rima Buja FM Iteka Buntu FM bose n'abaruguru Star FM naho Muza FM bose baraduhaye 10 dusha dukora rero uwagatse kenshi ninde tutaronka abantu 10 mwotangara mubonye regimo dingi manager wa regimo umugaji mu ntari muri festival baravyumva nta kabona makabayimwe iki mbere kidakijanisha na Starboy yabajije avuga ati ibintu by'abakomisiyoneri sivyo ga Starboy naho nabivuze ko ari abafana bari kama mu ba artist babo kubatamutse kandi tuzi ari cyo bari gukora hano bacusanga amafaranga yahawe n'umukomisiyoneri ntabe yemeye naje bavuga ati twaramurishe ngo ntiyaje jewe ndishura nka krende y'abaririmbyi ubwa mbere muri Black FM dingi ntiyaronde yabaririmbyi aho mera ntiyabaronde na naka byubwa mbere murazi ko ndi muri Amerika ya MCD Burundi ndi mu ndongozi zayo twe dufise hanyirwa ngo abaririmbyi barundi mubahe amamiliyaridi baje kuririmba uwo ni jewe ngaha mubona ngaha ayo vuga nti umuririmbyi aje muri show aje muri festival aje muri karaoke aje muri gitaramo cyose aje kora sport cyangwa kugira iki muha amafaranga naho yorarapfuye abana bazosigara bararika uwo ni jewe ariyo mpamvu mukwije na budgetation ya festival muri budget hageze aho bari video iracimvamo ndamenye ibanga ry'akazu nyihanganira kanavuga nti directrice nawe kunaho kununza amasantima yawe nawe vayo tugihebera umubosi twamuti ngiriste ama contact ya manager babo ngaya vugane njina hamagara mukombozi ndamuha miliyoni 10 ina hamagara 3 ndamuha 50 iyo bije ntiza kuboneka uwo ni jewe aba komisioneri nabo iyo babayemo muganizo kiwacu tabyize bihaba kameme iyo bibaye habaye gusamara ku muririmbyi none mu byukuri abarinzi y'abarundi ntibari informe kujya bamenya directeur w'iradio kujya bamenya wateguye evenement kujya bamenya ntibari informe kweli ndabahakana ivuga uko muririmbyi wari wese fuma basuhiga umuntu umwe we wizeye nimba ari papa wawe ari mushika hawe nimba ari umugore nimba ari mene wanyu higa umuntu umwe basi wizeye fumukira donne team basi ri fictif basi nakituka ugire team ikurikirana ibikorwa byawe handi bazo kuma baciyewe kuko sindi siri ko Black FM yobura abaririmbyi fasirema twe nta muntu twoca ko ngo dugira abaririmbyi dusigano biteze imbere umuziki w'abaririmbyi twabafatira hagati ibera kuntu bimeze uri tayari cyangwa tayari iyo haje bakano ka komisioneri je ntabwo ntikosa kwa komisioneri ahubwo nkusida kuki ku baririmbyi uri umuririmbyi baguhamagaye uvugana n'umuririmbyi n'umukomisioneri kubera iki avuga ati voilà qu'est-ce qui improving yuko uri muri team ikategura yo evenement d'abord abo bose ama contrat festival ari andero y'iviradio amona bari mu team ya festival bose bafite ama contrat y'akazi kiyo festival d'abord bakora mu radio mugabo hageze festival ni kindi kiba kije nandi masa agiye kwiyongera mu kazi kiwawe okay ma contrat yekana yuko uri muri team ikategura iyo evenement mweke twamuhaye urupapuro dufasha guhiga naka twamubuze nahandi jama vyabaye no hanze tugatuma bo hagiye baca nko kuri amikare duhigira bari runaka mugabo dusura urupapuro gwerekana ati badutumye rero abantu bahendwa abantu bibwa muri ubwo buryo bigatuma umurinzi amara umwaka atanu na hamwe uretse kuri afishe mugani wabo sino mu giteramo ngo nta afishe n'imendiko abaririmbyi ikindi kintu babwira hariho kuba mu exige genda gisavye vraiment face officiellement ni muze mube mu exige ubwiye yuko ukeneye 10 million muri show ya gusa suppose bivuze ngo uri capable gukora show yawe bakaguha na 20 million mu boss akarya 10 ugatwara 10
kuki mudategura amashow y'iwanyu directement muriko murasamara rero sinzi ko ndiko ndabakreya twebwe nta komisi dukoresha nta nabazigira baba kuko baririmbye deja tubanye neza ni radio ya aho nyene uburyo mwakoranye cyane uburyo mwasenyeranye amakontra n'abo artist habaye kakantu ko kuvuga ati dushikire kumbure n'imiziki yanyu turayivuza cyane mwakoranye nk'akazi ati akanakazi aba artiste sakazi twabahaye na nico nahereye kumvuga habaye partnership ya win-win ni sponsor baduhaye ya bo reka nce mbandanya kuca with designer wa Kibajije kibazo cy'umwanya ya uno mwaka rero ushikana amakuru dufise with designer ntimurambo w'abanyarwanda ayo makuru si yongera ngo ni babandi bandika amakuru nyene y'amatuzukana ahatuwe ngatwo wumva jewe si nosurukira radio detiso yari hano mugabo irya show ya mbere iba haba ikibazo cy'umwanya c'est vrai uyu munsi twatanguye festival mu kwezi kwa mbere kuno mwaka niho byatanguye kumenyekana kizubaho muga tumaze imyaka 2 n'amezi tuko toyipanga bukebuke sivyo programmation no mwaka ukuntu ipanze dufise aba MC baba donc bafise uburambe mu kazi babimenyereye kandi bari strict parce que d'abord leta igihugu kiduha umwanya wasanga hapi sivyo aba artiste listinganuko hariho abaca bihenda ngo naka ngo ni mukuru ngo bazo umwanya muremure oya uyu mwaka aba artiste abo twahuje ko dukorana bafise programmation iri limite bafise programmation iri strict donc kijanye n'umwanya bazobanganya umwanya ya tuko turaganira nabo buke management team tuvugana buke bari rassurer n'abantu bazoza mu giteramo bazoze bari safe bizeye ko bazoba bari safe umutekano rero wanashaka ndakivuge bacumva umutekano urapanze neza cyane abantu bazidagadura bazotamba bakumbagare baryoherwe n'ubuzogira ikibazo izo birahajya Croix Rouge kijanye n'umwanya ni sawa wizizayi natwe twaramubabariye byaraheze nabize officiellement ntuzi mungire kukibaza wizi ni ubuso uravugana kumwanya ushaka kuzinda kwereka message ngaha turavugana kumwanya ntango ya nimwe dusenye na wizi radio iri safe iri clear iradio siyo guteranya abantu siyo kugwana n'abaririmbyi abushikira abaririmbyi umuzi mu mpere buno butumwa ni yaba ari hafi karibu kuri Black FM mu design ukoresha ikiganiro kumbure tuganire ni ya pas de souci mugabo kugizanye na liste ku line up uyu mwaka abantu bariko nabantu bataririmbye muri show y'ubwa mbere nibaza ko turi clear ntaca avuga ngo nimwampaye show kubera yuko oya ni kwera abo bwa mbere umwaka ntibarimwe sawa hari wabaje ivya DJ Pole nico cyanyuma ndibaza DJ Pole jiwe kubwanje giti cyanza pani radio sintumye je ndamusavye kutadegura ahubwo hari hageze rero kwakora rero sana rero kuko industry mu bihugu byose industry y'umuziki itera imbere progressivement buke imyaka 30 50 imyaka maze supporting abaririmbyi na industry en general hari hageze yuko aho aho nyura neza karira gashikana ku itapi urumva DJ Pole sindakuzi ndakubona nk'abandi bose ntabwo zitanye na wewe mugabe ivyo ukora je misose nsenga gatatu ku munsi mu gitondo midi no mwijoro kamu bintu sengera umuziki uzu bwa mbere nange izo mbaraga nkosha mu gusengera umuziki nange ndabihebe nibazi tugwanire kano kare tugwane no industry ntahangayikishwe n'akantu kabakabaye rimwe nimba yabikora kugira ngo anezere abo bana cyangwa baririmbyi bagiye mishamiro nawe nishuje numva notanga murakoze kuko mwebwe muri ko mukorana n'abartist kuko baragoye nkuko yabivuze abartist bandi ntibagoye gukorana hari umugani baca ngo igisi gifaturi n'amanyama mandi majambo umuntu agutunza agatoke ushaka kubera ko katakuravye abagoye gukorana ni babandi usanga bikorana niko novuga kwikorana no kuvuga iki uwo murimbyi yijya kimara yikokora byose yimenya uyamana ama stress nibareke kwisha mu stress rero ndabona bafashanya babagabaniriza akazi kwanza umuririmbyi aja kuvugana na DJ Pole gute muyenzira bavugana mu biki bahuriye avuze ko babatonda kuri office yiwe ivyo ntavyo no kwemeza ntavyo nzi ntavyo nabonye nimba banatonda batumwe na management zabo rero nizo management nizo nibazihagarike ya ntibagoye gukorana kiretse babandi
nubwo bataratahura ivyo barimo. Je nagumye nibaza ati abi Bujumbura nibo bageshe kwana naho kubera yaragerageje kuvuga ati bavuye ruguru abanyaruguru Ivyo rero ngira ngo shabirebire bavuye ruguru n'abavuye hano Kingorongo ari mvyenga imvukira muze mu ndirimbo ya Kingorongo ari mvyenga imvukira hose hari imvukira abaruguru nabo n'abantu kandi barakaze abo mu gisagara baratwakirije na Jemba ruguru baratwakiriye bahabwa icubahiro nukuba mu muziki nta beef ziba mu Musanze beef iri programme iri prepare ari ivyunguka nibashake bayibandaye sawa kwinjira ni directrice murakoze cyane kandi abashimire warufise akabazo je banyita Sibizi wasema vumba eko akabazo mfise muteguye festival nandi ko ndaraba ngaho logo na sponsor nyingi mbona bacherewe nashe oya birabasha oui vazi ibibazo mfise ni ko kwinjira ifaye ko birashari kubu ni free iyo turavye rero n'andi ma festival mu bindi bihugu kugira festival ibe niniya barabonye natubwo turuka mu by'imyamamazo barabonye imigambi yaje kwiyamamaza binjira ariko umugambi kabona umuntu aza bateguye kabisa byose ibintu byose bakabura n'umuntu n'umwaza umwe uyu n'abasani babazanye ari naho bagira urumva so navuga ati rero kenshi mugabo gacusanga kenshi usanga biva kubwa imyiteguro canke maybe hariho ubuto runaka bwa baba banegrije peut-être sinzi ugasanga n'umuntu kugira ave muhira afate programme yo kuvuga ati ndagiye ahantu nuko haba hariho grandeur runaka ico kintu kuko uno munsi turi mu bihe affiche yonyene idahamagara umuntu affiche kera niho bagira ama affiche bakamanika mu gisagara cyose twarabonye n'abakandida twebwe bamanise igisagara cyose ama affiche mugabo baronka abantu babiri babatora mugabo mukomboza atanamwe yigeze yafisha mugabo yashize inguvu cyane muri grand sinzi nk'umwe communication ya mukomboza ingene yari imeze tukabona yaronsa abanywanyi baramutora kandi yabaye wa kabiri nk'ibujumbura niyo kuri Cancer DFDT munyihanganire gato nibyo bihe turimwo rero navuga ati kibazo cyanje ni iki na yahe ma brand manini genre turabona nk'ibintu nkaza ibintu birimwo nka Braludi surtout urabona ko biraba binini ari ukuntu byagiriye communication nziza namwebwe mukaruhurirwa mugakolabora n'ama media atari uno munsi gusa ku buryo communication yoba iri continuer ku buryo ikintu kibici wacu ivyo yumva bari byunguka sivyo ko nta bintu ngo urumva ngo ni Black FM ngo dufashanye oya twaje no munsi muraduha ivyunguka mugabo n'ikindi gihe kugira tubandanye ibyo navyumva kugira nimuvunike dukeneye kumenya yuko hariho ibintu kiriyandira apana gusa fitwa ari festival comme ça naho tavyunka vyo babirimwo mugabo kibiki wacu tukeneye kumenya ikintu cyo tuma hari abantu iyo bumvise ati abantu runaka babirimwo natwe twatubijamwo sivyo bikaba byine bininiya ndakeneye kumenya ico kintu cyo tuma iyi festival iba gwacu iba nini ibigihugu comme ça bibitere n'intege abandi ko kuri ETS so kimwe no mu kinama ETS n'ahandi hantu murakoze ikibazo kirimo kajagari mugabo ndibaza muri abahinga inyishirimo logo nimwe imusponsor ahari novuga yuko ihari mugasi kuvuga yuko atama sponsor dufise iyi ni novuga yuko ari tugize tubonanye n'abamenyesha makuru tugize ikiganiro n'abamenyesha makuru ubwa mbere mugabo turiteguye kugira dushoboye kugira ikiganiro n'abamenyesha makuru ubwa kabiri kugira dushoboye kubabwira aho tugeze kuko no munsi tuje tukavuga ati uno munsi turi kumwe na Braludi uno munsi turi kumwe na kanaka nivyo nkuko bivuze tubati ko turidandaza kugira abandi bumva ati Braludi yarabizeye kanaka yarabizeye ati reka dushoboye kuzanamwo amafaranga ariko novuga yuko burya organisation abantu benshi bafise organisation yabo mugabo twebwe organisation yacu nivyo ntidushima yuko twobivugira ngaha kuri uno munsi ariko tuzobahamagara kugira dushoboye kubabwira ati turi kumwe na kanaka mugabo muzobibona ku makava tiko turasohora ku mbuga ngurukana bumenyi abo turi kumwe amakava yarasohotse nk'abaririmbyi aho hari kumwe hariko abapartenaire bacu kuri uno mwanya
wavuze ati tugiye kuraba hariyo ndabiye nk'akarorero je nari mu matora hariyo abantu bari baronse ubusa kandi kwinjira ko ari ku buntu nibaze yuko twebwe ubwo busa ntabwo twiteze kuko turabiye kuri evenement iherutse festival iherutse hariho abantu bakwiye kandi ubuho dufite strategie ikwiye turiko turitegura bikwiye ku buryo bazoza rero ikintu gihari suko ayo ma entreprise nivyo turayakeneye turakeneye abazanamo amafaranga kugira ikintu kishoye kuba grandiose kibe kinini nya cyane ariko sikuvuga yuko nabo nyene ubwabo baradukeneye kuko ugiye kwihweza evenement iherutse abashoboye kuzana ibikorwa vyabo abashoboye kuzana tubamamariza ibintu vyabo barahungukiye abo rero nibo bazosubira bakanatwizera mbere ahubwo nohimiriza n'abandi yuko borabira akarorero ku bandi kugira ashoboye kutwizera na cyane cyane yuko iyi festival objectif atari kuyungukiramo amafaranga ariko objectif nkuko Dengi yabivuze objectif ni kugira impano z'abaririmbyi zishoboye kuja habona en plus uyu mwaka twongeyemo yuko hazoba hariho ibikorwa by'iterambere ry'igihugu ntiwari bwashike mugabo tuzoca mu masoko atandukanye dusukura igisagara turafise projet y'abakenyezi aho abakenyezi bazoba bafise imigambi ya mbere hazoba financement y'amaprojet yabo mato mato so rero twebwe tubona ikintu kinini yacagutse gusumba kubona amafaranga nibaza yuko hari ikindi kibazo wabajije hari ikindi kibazo wabajije sorry nibaza ko ari ivyo yari brand hamwe n'abasponsor ego gusa reka ngaruke kuri Mignon yari yabajije ati mbega amafaranga azorihwa azobangana gute kugira abasponsor bashobore kuza nkuko Dingi yabivuze so waruri na wewe yakwishyura atariho waruri ariko Dingi yari yavuze ati burya anye hari ibintu bitavugirwa kuri radio adresse ya radio ni muri Rohero avenue Source du Nil numéro 25 urashobora kuza tukaguha offer dufise kandi ni offer iri abordable ntitwashatse kuvuna ayo ma entreprise turinga ugira dushobore kubafasha bagire visibility y'ibintu byabo turinga ugira natwebwe tuba supporting nko bari ko radu supporting so rero ntihagire uzokwitinya ugira ashobore gushika twongeye ko hazoba hariho na stand ayo ma stand ni kuvuga umuntu wese nabajya batari ama entreprise manininya ariko ari abantu bafise utuntu duto bikorera nk'utwo gufungura impuzu ibintu bitandukanye bisanzwe ukeneye yuko monde ibona cyangwa se abarundi babona cyangwa bazoba bahari bagushorera turafise ama stand atandukanye yahajya tuzoba turi kuri ETS Kamenge nari hagutse urumva byiza muzakare abafise ivyo bashobora kwamamaza cyangwa se ivyo bagurisha kuko place dufise ziko ziraduherana rero vyiza mushobora kubizana hakiri kare kugira mushe kuronka iyo opportunity ego novuga yuko ari ku buntu kubera amafaranga turiko turasaba ni make cyane nkuko twababwiye twebwe objectif ya festival kugira tuyironkemwe amafaranga haba namba mugaba amafaranga nayo kugira ushobore ivyagusaba ugira ngo bitera ubwenge buke ariko ntitubavuna barazana yo make kugira tubone yuko iryo shaka ririmwo rero nuwifuza yuko yokenera stand turamuha ikaze na karibu kuri Radio Black FM hariyo bureau nyakubahwa ngaha anye ni habari rugamba kugira ashobore gutanga izo offre zose hama twese tworoherwe twese turyoherwane na festival kuko ni yacu kandi ni yanyu ego ko Mignon hari ikindi kibazo yabajije muganibaza yuko cerekeye Miss karibu merci wabajije ikibazo nyimba tuzokwakira abafise projet canke abatanguye canke abasanzwe bakora novuga yuko twebwe tuzokwakira
twebwe tuzokwakira abafise projet niyo tuzokwakira kubera abo wonye usanga bafise projet usanga yarayigiye ugasanga arasi kuyidefenda ugasanga arayifitiye imigambi minini ya cyane hariho n'undi wonya yoba yaratanguye kuko si bose usanga bafise objectif zimwe si bose usanga bafise objectif zimwe hari nk'abo usanga basanzwe badandaza bakadandaza juste kugira ngo baronke amahera gusa mugabo ugasanga si umugambi w'iterambere rero niyo mpamvu twebwe tuzokwakira abafise projet y'iterambere umugambi ufise iterambere izomugirira we ukongera kagirira n'igihugu ego nibaza ko ari ivyo naje kwishura hama hariho n'undi yari yabajije ikibazo si gute wari yabajije kudepoza ku bakenyezi turacagira iyo liste ntiturayiheza kuko si bose dushobora kuransa iyo avido candidature ngo bose bashoboye kuyibona ngo dans le délai convenu rero date limite iracarabwa ntiramenyekana mugabo date yo gutangura kwiyandikishiza guhera uno munsi niho haza gutangura abantu kwiyandikisha twaza gukora ibishoboka byose namwe bwe ba journaliste murakora ibishoboka byose kugira mudufashe kugishikana kure kugira bashobore kwiyandikisha ari benshi ndamunganiye so yajambo ndamunganiye n'abakenyezi ni ikintu cyiza cyane kubera murakoze cyane nibaza ariko Miss Dila yobandanya kugira ashobore kwishura ikibazo ca Kivodo ari he Kivodo aravyumvira ayabwo woshobora gusubiramo ikibazo yakishuye abize abantu batazi kwandika bazobafasha kugira imigambi yabo D'accord. Nibaze yuko ibibazo ari nk'ivyo ariko hari ikibazo ntashoboye Dinga tashoboye guha umuco wakibajije. Nibaze yuko ari Starboy yakibajije. Oya ni Kevin muri Mashariki. Kevin ni Thierry. Oh sorry. Thierry wabajije uti mbega hadusabwa iki kugira mushore kwinjira. Hari abantu bagumye bavuga ngaha ngo ni ku buntu mugabo naho Dingi igeze avuga yuko ari ku buntu. Nagomba rero ndabaha umuco kuri ico kintu ni kuvuga barashobora kwinjira ku buntu nkuko bashobora naho nyene kwinjira ku buntu mugabo hariyo ico batanze gito kitabavuna. Sinzi yuko ngaho umuntu ahura ni kuvuga hariyo kubuna umuntu ukamubwira ati riha amafaranga 100 kugira ushobore kwinjira mugabo hariyo no kubwira umuntu ati riha amafaranga nkibe y'itomati kugira ushobore kwinjira nihabe akajagari kenshi rero ivyo biracigwa muri conference de presse izokurikira akazubara karyukeza kugira ushobore kubabwira ati bizogenda gutya kwinjira bizoba ari uku mbega zo hari amakarata yabinjira mbega muri VIP bazoriha gutya kwazo bari n'ibibanza vya VIP ivyo byose tuzobimamenyesha muri conference de presse ikurikira. Haracari ikibazo kimwe